none ku bandi bakozi nabo ba Sauda bakoresha umwanya bo bazoca baja heye kuko bajyana abakozi bahora bakora ku biganiro vyabo vyahora bituma baronka agafuka abana bo bazoca baja je nakubwira yuko ku ruhande rwanje je nakoresha umwanya twaciye dutangira ikintu cyo kuvuga ati tugire partnership nawe no kuvuga twiyunge sivyo tumaze kwiyunga turacabivugana usije ko tutarahuza uburyo tuzogenda turakora turacahuza nako ntiturahuza kubera yuko ico kibazo ntiturakimenya by'ukuri ko gihari canke se kidahari kubera yuko amafaranga ataraboneka bisigura ko Wakalayi TV mu mwanya iracakora mugurumva yuko inguvu hari ibiyago nafitanye nakoresha umwanya na Sauda ni ashaka gutwiyunga ko Imana imufashije agakira azoba ari bien none Hello bakunzi ba Inyishu Media ndabaramukije amahoro y'Imana bane namwe hano ndi mu kigo ca Wakalayi TV aho ndi kumwe n'umubosi wanje ngaha amahoro boss amahoro boss wawe ndabaramukije abakunzi ba Inyishu Media mbeka talogiriko irogo iriko mbona ngaha irogo byose babikuye arumva abakunzi ba Inyishu Media nda Inyishu Media ni Inyishu Media ndabaramukije kandi ndabakunda yego hama da Silva tuje ngaha anye dufise amakuru yuko ngaha anye mpejeje kubona stati mu mwanya nico gituma mbangukiye hano bivuga yuko Wakalayi iri ku isoko wayibonye hehe kwanza cyambere cyo kugira dusho amakuru ngo nkuya handi ngiyi page ya Wakalayi kuri Facebook kuri YouTube byose biriko Wakalayi TV iri ku isoko urazi usanzwe ayobora Wakalayi TV ni CEO haba ku mbuga zose bisigura yuko nimba yarinze abishirako uko mwe mwabibonye niko natwe twabibonye burya haturacarindiriye ikimane kora kubera yuko ntaratuvugisha nka staff canke se ntaratuvugisha nk'abakozi none da Silva ntarabavugisha boss wanyu ntarabavugisha ku kintu na kimwe mwiyumvira kari giki cyo gitumye Wakalayi igurisha urabona CEO ari wa case shene niguyiwe sivyo ayizi mvune kuva iri ku musubscribers 0 urumva gushika igeze ubu kubw'ivyo rero mu gihe havuze ati ndayigurishije muyu mwanya kandi nakuye katanama nimwe turakora nta kiyago na kimwe turakora bisigura yuko ntituramenya ati sikayigurishije kubera iki urumva none kuri mwebwe abakozi iyo Wakalayi ni yamara kugurishwa boss wanyu bizoherera bigihereze he muzosubira mu ibarabara kwa kundi nyene inzira z'Imana ziruta igihumbi sivyo zirenga igihumbi kandi n'inyuma ya 0 Imana irakora ntabwo yo kwemera yuko tuja mu ibarabara Imana ntabwo yozemera icambere cyo hama ndashaka kumenya nyimba yeba mwoba muzi igiciro Wakalayi yo biriko kugira tubashe kucumva n'abakunzi ba Inyishu Media ariko baradukurikirana bamenye yuko Wakalayi iri ku isoko gushikeza isaha baza n'imitahe yabo bayigure Jeni wazaho ko igiciro ni inbox kubera yuko niyabivuga ubwiye akabigaragaza nubwo navuze ngo nta kintu turayagajewe na CEO hari ico tumaze kuyaga kuko sanze ndi manager hari ibintu bimwe umuntu ashobora gukora atarinze kubimenyesha atarinze kubimenyesha kubera ko nk'ubunye gushika isaha ukuntu bimeze igituma uvuze ngo Wakalayi TV iri ku isoko hari abantu badufata uko tutari sivyo hari abantu badufata uko tutari bakadufata nabi nk'akarorero icatumye ingingo nyamukuru yatumye tuvuga ati Wakalayi TV igurishwe akarorero koresha umwanya baramukubita na respect bamuha ntaki donc umuntu amubonye umuntu amubuvayo byari vyabaye kuri Sauda mwarabibonye ivyo zose bigaruka ko kandi urumva twebwe abari kibazo gikomeye cyane ku ruhande rwa Wakalayi TV n'abakozi basanzwe bakorayo sivyo hari abantu benshi bavuga ngo abantu dusabira gufasha baba babizi by'ukuri ko twabasabiye ubufasha tutababahaye ubufasha akarorero ku bana bo mu Kayanza bitwa barise nta bantu batabazi kugezaho n'igihugu cyahagurutse kijya kuraba abana barise ubu rero Wakalayi igomba igurishwe kubera abakozi bayo kubera abakozi bayikoramo ingingo nyamukuru niyo kubera abakozi bahakora nta respect baduha haba no muntu ze ya mu buzima busanzwe sivyo kuko ushobora kumva ngo
abantu bindi binyamakuru bivuga ngo amafaranga ngo barayarya. Hari umwana afise imyaka 13 akaba afise umugore afise imyaka 15. Abantu uzumva ngo tubakoresha ngo nta kintu tubaha, barabizi sivyo. Icambere burya ntibazi yuko ata kintu dushobora kuba tubaha. Nawe ari wowe urufise umutima ubonye uburyo ujya mwana bayeho, ubonye uburyo bajya abantu babayeho, ntabwo ushobora kugenda ata kintu sawa. Urashobora kugenda ata kintu ujanye muga ntushaka kuva ata kintu basigiye. Kubw'ivyo rero abantu bamwe baratugwanya, niyo mpamvu bagenda baduca intege tukavuga ati nta kundi. Ego bisigura yuko ubunye gushikiza isaha baba abakozi ba Wakalight TV baracika intege bivanye na commentaire bagenda bararonka n'ibikorwa bagenda bararonka. Ariko Da Silva kubaka izina biragoye, Wakalight mugomba muyizimanganye kubera ico. Urabona icambere uvuze ngo Wakalight TV tugomba tuyizimanganye ngo kubera ico. Aha dufise abakozi, ntwara abakozi barenga 10, uranyumva, kandi nta utabizi ko Wakalight TV ifise abakozi benshi, uranyumva. Kubw'ivyo rero nimba dufise abo bakozi 10 bose, umuntu ategeza kubahemba, bategeza gufungura, bategeza gukora kila kintu cyose. None muri ca gihe barabibuzi deje ubu baranabibona, ubu nta biganiro 10 na bingahe dushira ko ngo 15 nk'ibiganiro ngo 10 ibintu nk'ivyo. Donc urumva bagiye baraduca intege kugeza aho vyanka tu, nubwo ugize ngo dukoze akaganiro bashabaza ngo ibi nibi ngo yanga iki ibintu nk'ivyo, donc bakatugwanya. Akarorero bafamba n'abandi basami bari bahagaritswe muri Rukundo TV, ariko tubona no bari karakina kubivanye nica kibazo cande cha Sauda cabaye. Kubw'ivyo rero ivyo byose tubibonye tubona ko kumengo bagenda baduca intege, bagenda badukandamiza nk'icambo cakoresha umwanya. Muri ico gihe rero niyo mpamvu dushaka kuvuga ati Wakalight TV ahigeze turaremerewe. Wakalight TV muraremerewe bivanye nuko ibikorwa mukora bidashimwa na benshi. None Wakalight TV bagomba bayigurisha amafaranga angana gute? Wakalight TV irimo ibintu byinshi sivyo. Ifise subscribers barenga 180 na urumva. Ifise urumva hari ivyo baraba, aba YouTuber barabizi, hari aba subscribers, hariho watch time, hariho novuga yuko nama views, ivyo zose barabiraba kuko Wakalight TV ahigeze ni chaîne ikurikiranwa, urumva, kandi iri ku isoko nivyo muga iri ku isoko kubiri gute. Donc tuvuze kubiri bisigura yuko hariho kwanza TV sivyo chaîne, hakaba na Wakalight TV. Uragitahura? Wakalight TV tahura yuko Wakalight TV yo ni izina kwanza, hakaba na chaîne ya YouTube. Ubu rero mugomba mugurisha izina canke mugomba mugurisha chaîne? Hariho igiciro c'amafaranga dushobora guhana umuntu na chaîne ya YouTube. Donc dushobora kumuha kuri chaîne ya YouTube, canke hariho n'ikindi giciro dushobora kumubwira ati iyi utwarana n'izina. Mu bisanzwe ubu unye ku ruhande rwa AKS nta Wakalight TV izigera isubira kuhaba ku iryo zina giyo, ahubwo izoba ku iryo zina ryo muntu azoba yaguze ya chaîne Seronic n'amafaranga bumvikana. Bisigura agomba bigurishe vyose. Hama Da Silva mwoshobora kutubarira igiciro Wakalight TV yo bigezeko kugira n'abandi ba boss bariko bararaba kugira bace banyarukana imitahe ya? Mu bisanzwe igiciro nyamukuru novuga yuko ni miliyoni 90 z'amarundi. Miliyoni 90. Bakunzi ba Nyinshi Media, miliyoni 90 kuri Wakalight TV munyaruke muza n'amafaranga. Sinzi hari abantu bashobora kuvuga ati miliyoni 90 gute sivyo. Nico nashaka basi no gusigura bacyumve. Miliyoni 90 changaruka kuri baba subscribers sivyo, ngaruke kuri watch time, ngaruke ku ma views, ngaruke statistic sivyo, ngaruke na kuri ryazina, ahonye ryazina rya Wakalight TV azobagiye ryegukanye, urumva. Kubw'ivyo rero uyafise nari nase kubivuga muga bibaye ngombwa kubera yuko hari ibintu bimwe biba bikenewe. Uyafise rero ayo mafaranga ayashire ku isahani canke se ku meza avugane n'aba boss. Hama Da Silva miliyoni 90 turumva na mafaranga twovuga ko atari make cyane kuri YouTube yanyu mugomba kugurisha. Hama Da Silva mwebwe nk'abakozi mufise kontra mugomba mugurishe televiziyo yanyu, kontra itarahera muzoca muronka gute gakajya gashumbusho ka kontra y'imyaka mwasinanye?
mbo mu bisanzwe none gasha wewe umuntu mufitaniye kontra ugaca usanga niba uri buri ya kontra ni wayiva mwazoguha miliyoni 5 sibyo. None ubu unyaronse miliyoni 90 sibyo 90 amajana 9 miliyoni 90 na urumva miliyoni 90 none gashaka gukura nk'imiliyoni 5 ati tora nawe ni mutahe umva ibyo bitwaye mbo kubwivyo gusa hariho ibintu kosero no kuno contract dusanzwe dufise ivuga urumva ibiyago bitegerezwa kuhaba ya kubwivyo rero sinzi ntituramenya neza na neza kucerekeye ibiyago vy'iki vya shene yiwe ariko Da Silva nubu ndacakeneye kumenya neza kweri amakomantere y'abantu ni yatumye mwugara shene yanyu. Bon nakubariye amakomantere se yatumye twugara ahubwo twe bwacu twaravyihweje si twe twugaye rega mwugaye ngo kubera je nugaye icambere cyo si je nugaye shene ya YouTube ahubwo CEO ubwiwe peut-être arashaka kutubwira ngo ikibazo ngo nabo bakubita bakoresha umwanya n'abandi ariko ugasanga ikibazo si iki sico kuko ugasanga umuntu afite target ziwe nawe ashatse gukorerako bo nkunka karusha gusanga avuga ati okay jinge ngende sinshoboye kuba nga mu Burundi okay nta muntu ndi bubisigire icambere cyo haba no mu muryango wacu ugasanga nta muntu numwe abifisemwo ubumenyi ati okay reka ndabishire ku isoko ndabigurishe nigira ure mugomba muje kora kuko urumva ico no kubwira kese ntitwavukanye sivyo akisi ntitwavukanye si papa si mama ico dupfana niki nakazi n'amafaranga kubw'ivyo rero arashobora kuvuga ati okay so mwana navyaye sidangingi sinaka aho ni sawa none ku bandi bakozi nabo ba Sauda bakoresha umwanya bo bazoca baja heye kuko bajyana abakozi bahora bakora ku biganiro vyabo vyahora bituma baronka agafuka abana bo bazoca baja mboje no kugira yuko ku ruhande rwanje je nakoresha umwanya twaciye dutangira ikintu cyo kuvuga ati tugire partnership nawe no kuvuga twiyunge sivyo tumaze kwiyunga turacabivugana usije ko tutarahuza uburyo tuzogenda turakora turacahuza nako ntiturahuza kubera yuko ico kibazo ntiturakimenya by'ukuri ko gihari canke se kidahari kubera yuko amafaranga ataraboneka bisigura ko Akala TV mwe umwanya iracakora mugurumva yuko inguvu nta nguvu mu gifisi ntumva izo nguvu zova he kubw'ivyo rero jewe hari ibiyago nafitanye nakoresha umwanya na Sauda ni ashaka gutwiyunga ko Imana imufashije agakira azoba ari bien none boss wanyu aramaze kubicarika ababarire kuri ico kibazo ababarire impamvu nkuko wavuze menga nta mpamvu nyinshi bifiti boss wanyu aramaze kubicarika kugira ababarire ico kibazo mbona nabikubariye yuko atanama ya staff iraba gusa usivye ko hari abantu b'indani ari je yashoboye kubibwira ni nayo mpamvu nshikirije sivyo niyo mpamvu nshikirije mbo icambere kuri je ndababaye sivyo ariko kuri CEO wewe kuba mwankoresheje ikiganiro umwe ni nka publicité kuri we urumva ni nka publicité kuri we ari muri business urumva ncibifata uko nyene uko biri kuko uko zivugijwe niko zitamba boss wanyu ntabemera cyane ku buryo afata ingingo aticaritse staff yanyu ababarire ati mboje ndafashe ingingo yo kwishira ku isoko ivyo bintu ntarabicarika ariko yasimbiye ku mbuga ngurukana bumenyi arandika yuko iri ku isoko ivyo bintu ntahama uvuze ngo boss wacu ngashobora kuduteguza aho sinibaza yuko ni nka karorero ufise telefone yiwawe ubunye ushatse kuyigurisha ateguza abavyeyi niwe wayiguriye ariko mu bintu vy'amamedia biratandukana banzureka igituma ndakwerekere igituma mvuze telefone yawe bisigura iki rero ujya chaîne YouTube ni yiwiwe personnel na muntu umwe bayisangiye sivyo je ndi umukozi bo cyo dufata rero yuko iyo telefone yawe ni wa muntu wahora utiza telefone yiconnecte Facebook n'ahandi yagiye atandukanye twebwe rero natwe nuko nyene twaje kumwiyungako kugira turonke ico natwe dushobora kukitubeshaho muri iki gihe rero akene kugurisha chaîne kandi nta kintu nakimwe ashaka kuduteguza kubera yuko chaîne nta nakimwe tuyizi ko wewe kugusa wewe wayizi nka kujyo mwana amenywa na nyina kuva ari uruhinja Da Silva ndagushimiye cyane ku makuru bashije kuba kutugezaho muri uno mwanya hama aba manager mwumvise Akala TV iri ku isoko aba diaspora muzana mitahe yanyu muze kugura Akala TV kuko isanzwe ari imwe mu ma TV akurikiranwa cyane ngaha mu gisagara ca Bujumbura ndetse no hanze kandi bari bayizi ko ibikorwa byinshi bitandukanye ariko kugeza izisaha hari iri ku isoko turabashimiye cyane bakunzi ba Nyinshi Media mubandanye mudukurikiranira
mwibagire kugira subscribe kuri YouTube ya Inyishu Media. Ciao.